nk'uko mubimenyereye uno munsi turi kumwe n'umufasoni Kagayo ajejwe ibiganiro bifasha ingo muri Yaga Twubake. Ku zina rya Limo TV na Yaga Twubake nibaza nyene ko aza kubyivugira. Turabifurije umwaka mwiza, umwaka w'umunezero mu ngo eka no mu byanyu aho muherereye mwese. Karibu mufasoni. Murakoze Jean Pierre, ndabaramukije n'abanywanyi bakurikira ibiganiro uhuru bashyikiriza. Mbere nsimbonera akaryo no kuramutsa abaganiro abanywanyi b'ikiganiro Yaga Twubake. Twashaka natwe tuboneraho akaryo kubifuriza umwaka mwiza. Mu buryo bw'imiryango twashaka kubabwira ngo ibyagenze neza muri uyu mwaka baziye bavyimukane mufurije cyo tubifuriza mu miryango yabo. Murakoze cyane. Nuko rero intumbero y'uno munsi twagira tuganire ku bintu novuga nti ni kibazo nkoramutima kandi kiraba imibereho y'abantu. Ni iki rero? Mu bisanzwe hari amakouple abara abagenzi, amafamiye abara abagenzi, cyangwa umwigeme n'umuhungu akaba ari inshuti cyangwa inshuti mu bundi buryo apana inshuti y'umuryango. Ikibazo ni iki rero? Umuntu w'umwigeme cyangwa w'umudamu araba umugenzi n'umuntu w'umugabo cyangwa w'umusore. Ubwo bugenzi bubaho cyangwa ubugenzi bubaho iyo ari abantu bimirije gukora urubanza cyangwa bumva ko hari icyo boshikako. Kuko bivuze gutyo kuko ibintu byose by'ukurenga ibigo cyangwa byo gucumura mu busambanyi biza bihere mu bugenzi. Mu bivuga ko iki rero kugira abantu batomoregwe bumve ubugenzi bwaribwo. Murakoze ijambo ni rwanyu. Ariko jewe ndamaze kubona hake bishoboka ko umukenyezi cyangwa umwigeme usanga bafise umugenzi baganira, mbere niyo bafise ibibababaje bashobora kumva ariwe babangukiye kubiyagira akababera umuhanuzi. Ariko simvuze ko ari ibintu bikaze cyane. Hariho abagenda bakubwira nk'abakobwa cyangwa abagore ati jewe mu buto bwanje nagenda atinya abagore n'abakobwa, akakubwira icyo abatinyira. Hari abakubwira ngo nta bugenzi bushemeye bushobora kuba hagati yanyu, ahandi ngo barangiriye nabi, baravugaguzwa. Ugasanga hariho ibicapo yihaye muri we bica bituma igitsina ciwe atakivaloriza, atakizera, hagaca aronderera ubucuti rero mu bandi badasangiye ibitsina. Hari aho usanga ari ubugenzi busanzwe, ariko icyo kintu nacyo wavuze n'ikintu atawo kwigiza kure. narirya tuzi yuko hagati y'ibitsina bitandukanye hariho gukwegana au niveau des émotions, kandi ugasanga rero n'ibyo bintu by'ubusambanyi birashoboye kuvuka. duhora tubibona aho mu miryango usanga umugabo bishyitse ukumva yarenze ibigo. Tuvuge n'umwana w'umukobwa atunze mu nzu, canke hari aho twumvise ngo n'abayaya hari iwacu ngo navyo nizo bintu ngo bikabaho kubera badasangiye ibitsina. Cyangwa ugasanga nk'uko wavuze abagabo b'abagenzi, amakouple y'abagenzi, ugasanga umugore wa naka afitaniye ubucuti bwahavuye bibyara ivyo bintu nyene byo sinzi ko novyita gukundana, reka si gukundana n'ukuri, mugabo byo kurenga ibigo. Ugasanga wowe waruzi ngo urya mugabo w'umubanyi n'umugenzi wawe, ariko ugasanga hariho utundi tuntu tutaryoshye twavutse hagati yiwe na madamu wawe. Ibyo navyo ngo birabaho. Rero wambajije ngo mbe ubwo bugenzi burashoboka? Ni ego na oya. Wubatse none wewe nta bagenzi mugira, abagenzi makouple, noneho urugiriye imigenderanire n'ayo makouple?
tuvuge nk'ubu ndafise abagenzi jewe ndi umugenzi w'umugabo madamu wiwe ndamuramukisha ngira hafi amaboko 3 kandi ndamwubaha kuko umumenyerano si mwiza mugabo gusonera umuntu w'uwundi kandi w'umugenzi ni vyiza kuko jewe nzi ko twese turi abantu ikintu coba mu gihe hariho umumenyerano ujanye n'ukutihangana mu bantu babiri bikava kuri umwe cyangwa bikava kuri bose umwe akantrena uwundi buke buke mu ikorosi ibintu bigayangara je nemeza yuko nukuri nta bugenzi 80% 30% n'abantu baba bameze neza biyumvira neza muga 80% nta jewe nuko mbifata umugenzi wa madamu ndamuramukisha yose nkarengana kuko ugutsitara kuva mu kwirengagiza barriere hari wowe no kubera kumbure n'ukuntu umeze umuntu uhoze umuntu hariho abantu usanga bahoze badakerebutse no mu kuganira ariko ugasanga n'abandi bakerebutse mu kuganira Jean Pierre ugasanga n'abantu banacokoza ariko bikagarukira ngaho gucokoza gusa ivyo nivyo ariko ivyo navyo bisaba ko umuntu mumenya umwanya muremure kuko buriya umwe arashobora kubona A undi akabona B umugenzi ari umuntu atebura gose nta uzi yuko muri couple y'abantu babiri ariko babibona bose iyo hari aho umuntu ashobora kuvuga ati okay ndabiretse kuko nta preuve nimwe mfise ngo ugasanga mu mutima ntibiryoshe jewe rero kuri je nasaba abantu ko babishoboye uri umugenzi wa madamu uri umudamu uricungera mu ndero no mu rufasoni usonera umugabo w'uwo muntu w'umugenzi wawe ku bwawe no ku bw'umugenzi wawe kuko ibicumuro satani hera henshi mugabo ntibibuza ko ibikorwa vyiza mukoranira umuryango ikoranira bibandanya dans le respect yaba ibintu byose bimeze gutyo 80% cyangwa 100% nta bibazo biba bihari mugabo abantu bama bagwaye abantu bama bavutse abantu bama bagwanye urumva ko atari byo ariko umuntu agiye kuri jenja kuri bordure ya no nubwo buke no haba amahoro yagatwubake nimba hari ibyiyumviro ushaka kuduterera canke ushaka kutubaza ibibazo twandikire kuri email ingo-n'imiryango @gmail.com naho utaha